ni kuki leta nabo bavuga ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya mu marira. Jese numva nk'ubosabiki ngo kugira ndeke kwicura uyoya ngo mpiki bwira ico kintu iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu. Uravye ibiriko biraba ukabigereranya n'ibihe twaciyemo, ahanini novuga yuko burya ingendo ya kera niyo ngendo y'ubu. Ibintu byarayangara kandi abantu basemerera bakavuga bati nyabuna mw'abantu mwe va mu ngimba mwicarane muvugane. Bamwe bati turafise ububasha bwose, turafise ubushobozi bwose, ibi tuzobirangiza. Jefferson impungenge yuko nibi turi mu munsi hashobora ko hariho abibaza yuko bashobora kubirangiza biciye mu ngufu. Mugabo byaragaragaye yuko iyo n'inzira idashobora gushikana gatoya. Uravye abantu baguma bapfa, harya naho bovuga ngo icegeranyo cy'ibyabaye ngo nibi, ngo hapfuye abapolisi bangana uku, ngo hafashwe ibigwanisho bingana uku, uwo mupolisi nawe yarakenewe nawe kubaho, umuryango we wari ukimukeneye, Uburundi bari bukimukeneye. Niko kinone leta itokwakwanya nimba ivyo biganiro bavyemera koko, niko kibatokwakwanya ngo ivyo biganiro bitangure. Kuri leta yoyo kumbura yavuga ati yoshaka kuvuga iti reka dukwega ibirenge, turafise ubutegetsi, turakoresha amategeko ntangorane. Mugabo uwundi nawe ari ku rundi ruhande nawe bica bigenda gute? Murazi yuko akarere amakungu bagoma basemera ati nyabuna ibiganiro mu gihe leta yasohoye imitahe yuko hofatwa abantu bamwe mu ndongozi z'imigambwe canke z'amashirahamwe. None koko twokwizera yuko ivyo biganiro hagati y'abarundi byo bari biganiro bisa gute abitwa yuko barongoye abandi batoshobora kuja muri ivyo. Je nibaza yuko ari mu gihushane gatoyi ngaho leta agomba gutahura yuko nimba abo bantu hari ivyo babagiriza, ivyo arivyo byose umuti w'ibibazo nimba woca mu biganiro nuko vyoba hagati yabo nyine bitwa ko bafise ivyo baserukira, bafise ivyo bapfa n'abatware, kuko sabanyagihugu bicenda juru canke bo mu marembo ari mu Kirundo canke bo mu Kayogoro hari Makamba, abo nta kibazo na gitoyi bafise. Nibaza yuko nimba dushaka yuko koko ibintu bidadanuka bikava mu nzira, leta nigira kigoro naho abo barahunze barayibabaje ukungana gute, yumve yuko nabo nyine bagomba kugira uruhara rugaragara. Andi rero ico baciza nuko byokorwa mu maguru masha, kuko uko imisi irengana niko ibintu biba nabi, kuko nimba buri munsi hapfa umuntu canke abantu, none ibiganiro bibaye bikanyaruka imigambi irashe ingingo zirashe zigafatwa, nimumva yuko harabo bakingiwe kwicwa. Je naho numva dukwiye kusuzuma tukaraba neza nk'abarundi, tukumva yuko inyungu zacu umuntu ku giti ciwe twobanza tukazirengagiza tukazishira ku ruhande, tukaraba inyungu z'abanyagihugu bose, abadukunda n'abadadukunda, kuko ntidushobora kuba mu gihugu dukundwa na bose nkuko tudashobora kwankwa na bose. Rero abanyepolitike nibagira intambwe imbere, bumve yuko tutokwama hahandi nk'ibirenge, turabire ku byabaye muri kahise. Nawe nyene ukudadaza mwene uko kwarabaye, abatware ibujumbura bakavuga bati bakihitiramo abo bovugana nabo, abandi babakumiriye mukayimera n'imperuka. Twese byaruhiye kuja muri ivyo biganiro, bifata umwanya muremure kubera kumbura agatima tare ibyari gutorerwa inyishu mu mwanya kanaka bifata iyindi myaka ingana uko ingana. Aho hagati aho ibyaba ariko birononekara byarononekara. Nibaza rero yuko dukwiye kuraba turavye ibyahitiye muri iyi myaka mike yiheze, noneho bikabitubera icigwa tukamenya rero ingendo ibereye twofata muri kino gihe cya none.
twebwe cyane cyane yishirahamwe yacu yitwa Initiative Changement icyo dukorera ku bantu bonyene urumva uwo muntu atumva akamaro k'ibiganiro aje ngaha kenshi ava ngaha yumvise yuko ibiganiro ari ingirakamaro kandi ibiganiro arizokiza iki gihugu ivyo utabibona yoba ari umwana ugifata nzoka ugifata mbeba naye ahandi saba bari ku butegetsi batabizi ko igihugu cyose gifise impunzi zirenga ibihumbi amajana hanze kandi kumbibe bihana n'ivyo bihugu bizihaye indaro si leta yo bitazi ko bishobora gutera umudugararo muke kuko aho bavuye barahazi nibo bakunda ko byivugira ivyo rero sagaseseshwa rumuri mu gihe hatabonetse inyishu ya politiki ku bibazo bituma abarundi bahunga ni impera n'imperuka ikibazo cy'umutekano gitegerezwa kuba nikitaba caratanguye kuba muti none vyogenda gute kugira abantu batahuke icyatumye bahunga kirazwa nuko gushaka kwa Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe byo guhonyanga ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano yarusha ari byo bigomba kubashikana gufuta burundu amasezerano yarusha ivyo navyo inkomo intambamye yavyo nuko hacaho umutekano muke abarundi bagasubira kubo kurabana ribi kandi tariko turafata intumbero yo gusubiza hamwe yo kurabana ryiza dufatiye ku moko n'intara n'ibindi inzego zigatangura gukora zikorera bose kubera zirimwo bose ubwo ivyo rero nivyo bagomba gusubiza inyuma ivyo navyo bica bituma abana bariya bahunga abandi bicwa abandi batotezwa abandi barenganywa ronsa haca rero agashata komoka ico kibazo rero kugira bahunguke hategezwa gutoga inyishu y'ivyo bibazo vyatumye bahunga ivyo navyo birazwe no kuvuga ningene uburundi busubira ku nzira y'amahoro n'umutekano no kuvuga ningene uburundi buronka intwaro abarundi n'amakungu bizigiye kugira abakunzi b'uburundi basubire gufasha ubu bukene bugabanuke amatora yubahirije amategeko yubahirije amasezerano y'arusha n'ibwirizwa shingiro yubahirijwe n'ayandi mategeko mpuzamakungu agenga amatora atuma yemerwa haba mu gihugu yabayemo no mu mashirahamwe mpuzamakungu no mu bihugu bifasha ico gihugu kiba cagize ayo matora ivyo nivyo vyonyene bizotuma abo bahunze igihugu n'ubu bakibandanya bahunguka ibindi byo kwibaza ngo tuzobahamagara tuzotera ubwoba tuzogirane ntibishoboka babaje cyane ntibyumvikana mu gihe mu gihugu cy'u Burundi twaganiriye ingene iki gihugu cyo twagwa ku neza y'abarundi bose twaganiriye ingene atantambara zosubira muri iki gihugu ata mutekano muke wosubira muri iki gihugu ata gukoresha ingufu byosubira muri iki gihugu kubyo umuntu aba ariko arasaba byose ibyo bintu byose usaba bwabo butegetsi byaba ibyicaro yaba marongo kirazira kikaziririzwa gusubira guca mu nzira y'intambara ngo uriko urarondera ibyo usaba aho ni ku rwego rw'abatera ku rwego naho bari mu gihugu bashobora kuba bibaza bati turiko dukingira amarongo amatungo dufise kirazira kikaziririzwa gukorera intambara mu banyagihugu abiyumvira ko ivyo by'intambara bishobora kubazanira inyishu bararondera handi bagwanira mugabo atari mu banyagihugu na cyane cyane abanyagihugu ivyo bisabwa atakintu taruhara na rutoya babifisemwo haba mu masezerano y'Arusha haba amasezerano yo guhagarika intambara iyo nzira twarayihakanye none abantu bayitugarukanamwo gute kandi bazi neza ko ari inzira izana amarira amaganya n'agahinda zizana umubabaro mu gihugu iyo nzira nta kindi kintu izana nta neza nimwe izana ataramarira amaganya agahinda n'umubabaro mu gihugu n'abanyagihugu nta kindi kuko iyo nzira y'ingwano ihitana abantu bagapfa iyo nzira y'ingwano irasambura iby'igihugu gitunze byose amashuri agasamburwa ibitaro bigasamburwa amabarabara agasamburwa imirima y'abantu igasamburwa amamangazini y'abantu agasamburwa ibintu byinshi abantu bakankana abantu bagashwiragira hirya no hino mu gihugu canke hanze y'igihugu bagahunga
none iyo nzira abo barayitugarukanamwo boba bashaka iki, boba bipfuza iki? None ivyo nivyo babipfuriza abarundi ko dusubira mu marira, dusubira mu maganya, dusubira mu mubabaro n'agahinda, tubona ibintu biriko birononekara mu gihugu hirya no hino, ivyo duhejeje kudondagura, ivyo nivyo baba batwipfuriza? Hamwe baba batwipfuriza ivyo byo bari ibintu bibabaje bigayitse, kandi kuko abanyagihugu ico bipfuza ubu, bipfuza kubaho neza, bipfuza gutwarwa neza, kwishira no kwizana, umuntu agaserura irya gona atankomanzi, umuntu agashobora kwishira mu gihugu camwibarutse, kwishira no kwizana, akagenda hariya akagaruka hariya, akaba hariya akaba na hariya, akabaho yumva ko atekanye, umuntu akarangura imirimo ajejwe, yaba umurimyi, yaba umworozi, yaba umuganga, yaba umupolisi, yaba umusirikare, yaba umucamanza, yaba umunyedini, yaba umunyamugambwe, akarangura amabanga ajejwe yumva ko atekanye, yubahirijwe muri ayo mabanga ariko ararangura, kuko niyo mabanga amubeshejeho. Abantu barakeneye ko mu mahoro n'umutekano, abantu barakeneye ko mu mwidegemyo, abantu barakeneye kubaho batunganirizwa, ufise urubanza kumva ko rwaciwe neza, ubutsinzwe akavuga ati ndatsinzwe. Umuntu akeneye kuba avuga ati amatora aregereje, ejo nzoja mu matora, uzotsinda atsindire bose, uzotsinda no yemere ko yatsinzwe. Ivyo nivyo abantu bakeneye. Abantu bakeneye kubana neza mu budasa bwabo, igihugu kirimwo abahutu, kirimwo abatutsi, kirimwo abatwa, kirimwo abaganwa, kirimwo abakize, kirimwo abadakize, kirimwo abarimyi, kirimwo aborozi b'abantu bose twadondagura, kirimwo abize n'abatize. Abantu bose bakeneye kubana neza mu budasa bwabo, muri iki gihugu kikababera umuvyeyi. Ivyo nivyo abantu bashaka, ndi bashaka ivyo vy'ingwano. Nico gituma tuboneye akaryo kugira ngo dusabe dushimitse leta y'u Burundi itanguza ibiganiro mu gihugu, ibiganiro bihuza abarundi bose ku bisata byose by'igihugu, si ibiganiro bijanye n'ibibanza abantu barimwo. Ivyo biganiro ntihagire umuntu azovyitaba bijanye n'abashaka kuja ku mushikiranganje, kuja ku buramatari, kuja ku amasanire. Ivyo si ibiganiro, umuntu azobisaba cyangwa birondere mu zindi nzira. Ibiganiro twipfuza sivyo, ni ibiganiro byubahiriza izo nkingi zine mbejeje gushikiriza, zotuma tantambara isubira kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, byotuma ibiganiro atabantu bosubira guhunga igihugu cy'u Burundi, kuko igihugu gifise impunzi ngizo dufise ubu, kugira ngo izotekane bizogora. Ndavye aho nagiye ndaca, kuko nahunze mfise imyaka 19, ngaruka mfise imyaka 40 ngaha mu Burundi. Ico nabonye nuko abarundi turabakozi, ndavye ibihugu nagiye ndacamo turabakozi. Ya kabiri, abarundi turaciye ubwenge. Mu gihe dufise ico kintu, ni ngombwa ngo tubikoreshe. Ikindi ca kabiri ngomba guherako nuko sinogaruka muri babandi bariko baravuga ngo igihugu nation iki yo byagiye birava. Uburundi ubu n'Uburundi imbibe zirazwe. Kera na kera abantu bakiri nk'igihumbi cyangwa miliyoni, urumva isi yari vide, abantu bari bahari barikatira, bamwe bakagwana bakirukana abandi, ariko baragera igihe barastabiliza imbibe. Izo mbibe rero amakungu amaze kubijamwo, izo mbibe zarafashwe, abashaka kuza barazirenga nibo bagasomba ntambara, muza murumva hirya no hino. Ubu rero n'ushaka kongera urubibe abanza kubaza abagenzi biwe ati mbega ibi birashoboka, bakabija inama kugira ngo nituje mu ntambara. Rero Uburundi turabufise, kandi abarundi turahari, tugatangura kwirukananya kubera iki? Abafise amoko 40 babana. Nico gituma rero ncangaruka kuri rya jambo nyamukuru ry'uno munsi ryerekeye gukunda igihugu. Ni jambo rikomeye cyane abantu tutagomba kwibagira.
je maze kuva mu buhungiro nagiye mbwira abantu nti uwo kwanka no kuri yo kwifuriza komoka, kuko igihe ibihugu bimaze kumenyekana aho bigarukira nabe n'igihugu barimwo abaribo, hakaba hasigaye hariho za karanka muntu niki uzova ngaho uri umurundi wiruka i Rwanda bavyovuga ati Nyakarundi ngaho uje gukora iki, witwa ngo uri umuhutu cyangwa ngo uri umututsi. Uzoje Buraya bavuze ati ngaho uje gukora iki. Naco gituma shigikira bamwe bavuga ati barandika naho baguha ubwene gihugu uti ava hariya. None kuki tutofata akagahugu kacu ko atahandi tuzosaganyiriza tukagakunda tukakabungabunga tukegerananya nka kurya umwana yegenyeza se cyangwa nyina ari mu ngorane, tugasabikanya utuduke dufise, tugakoresha bwa bwenge dufise, hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere. Isahani dufungurirako tukayuzuza ibifungurwa byinshi tugasangira. Imiliyoni 12 muri iki gihugu si benshi cyane dushobora kuvuga ngo inzara iratwishe turabakoze, turashobora gukora bigakunda. Ariko none tuzobigenza gute mu gihe hari bamwe bagendera ku moko, gasanga abandi bagendera mu busuma, gasanga abandi bashaka komora abandi? Ibyo rero ni ngombwa ngo tubivemwo, kuko yiri kuragirira nabo wundi ubu uriko wikwegera na wewe, kuko wa wundi yomotse azo kubera yuko adafise hasaganyiriza azogerageza gusaganya aza hano hashoboka, nta n'ahandi azoja. Nababwiye ko je nahunze imyaka 20, iyo nagiye komoka hose mu Birigi nasaganya nza hano negera Kanyaru kugira ngo ntahe. Ujya n'abandi nuko twese ntihaze higire rero hagira umurundi ashaka komora uwundi. Ndabibasavye nshimitse, birababaza. Tuzobigenza gute? Nitwemere rero ibyo twumvikanye. Gutwaza ingimba si byiza, ntacyo bitwungura na gitoya. Usanga abantu bari baronona amafaranga kubusa. Mwiyumvira amafaranga ari barononekara muri Ukraine muri iki gihe, mwiyumvira amafaranga ari barononekara muri Afrika ya ruguru muri iki gihe kubera terrorism, kandi ugasanga ayo mafaranga yo kugura ibigwanisho ni menshi cyane. Abazungu barakosha. Iyi ntambara idahari bararibwa, kuko babashaka ahantu bagurisha. Nituzoze turagwa muri iyo mitego, tuze turahunga intambara. Ayo mafaranga twoguze ibigwanisho tuyakoresha ibintu, ariko ntibivuga yuko tutagomba gushaka ibigwanisho, kuko natwe turashobora kugira umuntu ku ruhande ataturaba neza. Tugomba kumenya kwidefanda, byo birumvikana, ntitugomba kurangara. Ariko rero hagati yacu izo nkoho zirabe hasi. Iki gihugu nuko tugifata neza, kuko tutagifashe neza ni twebwe tuzoba turiko turisamburirako. Ngaha Nyir'icyubahiro yashoboye kumpitisha mu bandi bakuru b'ibihugu byo muri Afrika kugira ngo ngende gufasha nk'inararibonye ibihugu bifite izindi ngorane. Aho nagiye nsaba nti Mana y'ijuru ntibazonsabe ngo nje gutunganya gufasha abandi hariya iwanje kiriko kirasha.
ndabasavye ntimuzohirahire ngo munshire muri izo ngorane kuko sinomenya iyo nje. yaba umukuru w'igihugu cacu baba abarundi bari mu gahinga canke bari inyuma y'ibigwanisho nkare gutabara, nta kindi nifuza yuko bakora atari ukubonana, atari ukwicara hamwe, gutyo tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze ryatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. Hari wavuze akajambo kabwiwe n'umunyafurika w'epfo mbona gahambaye rwose kandi keza, ati umuntu afise inguvu niwe akwiye kuja kuganira, niwe akwiye kuja mu biganiro, kandi ico gitabaye sinzi kandi mayira hari ico azodushikirako. Niho rero ngira nti ububasha umwe wese yiyumvamwo ni bumwe, hariho ugutinyuka kuja kuganira n'abandi, naho woba ufise ubushobozi bungana gute, wewe uri kuraganira na mugenzi wawe urabona icyo amaze, urumva icyo yifuza, urumva ingene na cya kindi yifuza nawe ushobora kukimufasha, maze ya mahoro mwayakoreye muri babiri, muri ijana, muri bihumbi, agashobora kurama gusumba uko wewe uyakorera uri umwe. Ikindi nibwira ni uko ata murundi yoshobora kwitwa umwana w'umuzanano, nta n'umwe, twese turi bene Burundi, tungana twese. Uko kungana kuduha nanone umutima wo gukorera ubwo Burundi, twese twiguye inyuma, ata n'umwe yibabarira, ata n'umwe ashira mu nda yiwe gusa. Niho rero ngira nti Burundi nukuri twegerane, tubumwe. Burundi emera, uganirize abana bawe utabatinya, ntaho ikiganiro kigera kiza ari icy'ubusa. Nibwira yuko ari ikiganiro cyo gukiza Burundi, bumve ingene bwo guterera iryo terambere, ayo mahoro, iyo neza ukeneye, kugira ngo nawe mu makungu ushobore guseruka uberewe kandi ukomeye. Icyo nicyo rero nobwira umukuru w'igihugu cacu, kandi ndazi yuko atovyanga, abona yuko ariho uguhirwa k'Uburundi kwa nyako guhagaze, ariho koza guteguka kandi kugasanganirwa na bose. Twaraciye mu ngorane nyinshi muri iki gihugu, zirimo n'ingwano uko nyene. Harigeze kuba mbere igihe hari imigwi indwi igwana n'igisirikare ca leta, turaganira turaja ku masezerano y'Arusha ashira imbere ibiganiro. Ayo masezerano y'Arusha yategetse yuko umuntu wese azoba afise ibyo akingira canke ibyo asaba canke ibyo yifuza ategezwa kwicisha mu nzira y'ibiganiro, kuko twasanze inzira y'intambara abantu bagapfa cyane ugasanga hariko hapfa abatari muri izo ntambara, nk'ugwaruka abana bakiri bato n'abakenyezi. Ni kuki leta nabo bavugwa ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira, bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya, mu marira? Ese numva nk'ubosabiki ngo kugira ndeke kwicura uyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu, mugabo murabona ntavyo bagira. Hey y'all, come look at this. De les rassembler et les identifier. À ce niveau, on ne peut chasser le frisson qui gagne le corps quand on voit de quelle sauvagerie ces meurtriers sont capables. Machettes, gourdins, couteaux et instruments aratoires, fusils d'assaut et d'équipe, tous les moyens ont été utilisés pour commettre ce forfait. D'autres seront brûlés vifs. Les corps seront ensuite enterrés à la cimetière de Bukeye. Bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza. Oh hell no.
les uns à côté des autres, et faute de temps, la prière de Requiem se passera à la cimetière même. Selon les rescapés des massacres, les assaillants seraient venus par milliers de Kibogoye et certains auraient même été reconnus puisqu'ils avaient travaillé à l'usine. Il y a des personnes qui travaillent à Teza, qui ont travaillé à Kibia, et il y a un autre qui a été déchet à Kibogoye. Il y en a déjà qui travaillent à Teza, qui ont attaqué à Teza. C'est ça qui connaît les maisons. Est-ce que parmi leurs discussions, auriez-vous saisi quelque chose qui les identifie? Effectivement, si vous avez vu les cadavres, vous avez tué dans les tempas. iyo baba bashaka ibya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu, mugabo murabona ntavyo bagira, baja kwica. Birateye isoni. Ce crime innommable a très vite été revendiqué par les FDD qui reconnaissent avoir attaqué et pillé l'usine de Teza, mais en fait étonnant. En vue de désinformer l'opinion, ces sans foi ni loi n'ont pas eu honte de dire que les morts sont des militaires en uniforme. Et cela malgré les images de ces mamans et bébés tués de manière plutôt honteuse. Uravye ibiriko biraba ukabigereranya n'ibihe twaciyemo, ahanini novuga yuko burya ingendo ya kera niyo ngendo y'ubu. Ibintu byarayangara kandi abantu basemerera bakavuga bati nyabuna mw'abantu mwe va mu ngimba mwicarane muvugane. Bamwe bati turafise ububasha bwose, turafise ubushobozi bwose, ibi tuzobirangiza. Nyangoma n'abamufasha ejo bundi mu Rumonge navuze nti nahazogira gute, nta ni metero nimwe, mbere mvuze vyinshi, nta ni santimetero nimwe y'Uburundi tuzofata umuhebeye. Ibi umushikiranganje w'ukwivuna abansi ico gihe yabivuga abantu bariko barapfa. Leta yari yakomantaje umutima kwitaganira abariko bicwa nabande, abariko bicwa n'aba FDD bari mw'ishamba ico gihe. Ubu nabo bari ku butegetsi, murabona ko basubiye kugira vya bindi abantu bariko barapfa. Mu ntango z'umwaka nabwiye abanyarumonge n'abanyakigwena nti tuzorondera abasirikare benshi, twongere tubashireko n'abandi abahutu n'abatutsi gushikaho abanyangoma bose batabakomoka. Iyi mvugo bavuga ico gihe niyo umukuru w'igihugu ariko aravuga kino gihe. Jese numva nk'ubosabiki ngo kugandeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu. Jevis impungenge yuko nibi turi mu munsi hashobora ko hariho abibaza yuko bashobora kubirangiza biciye mu ngufu. Qui gagne le corps quand on voit de quelle sauvagerie ces meurtriers sont capables. Machettes, gourdins, couteaux et instruments aratoires. Très vite été revendiqué par les FDD qui reconnaissent avoir attaqué et pillé l'usine de Teza. Akindi nifuza yuko bakora atari ukubonana, atari ukwicara hamwe, gutyo tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze byatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. Fusils d'assaut et d'équipe, tous les moyens ont été utilisés pour commettre ce forfait. D'autres... Mu
tumenye ko ubwicanyi ubwo ari bwo bwose wica umuntu umwe wica babiri canke benshi kamara ingana tumenye ko iyo ngendo yo kwica ubwicanyi ntibwigera na rimwe buba inyishu y'ibibazo canke ingorane yaba amatata yariyo yose inyishu si ugukoresha igikenye si ugukoresha umuheto inyishu ni ugukemura ibibazo mu biganiro mu mwumvikano mu mutekano ntangere iyi si inyishu ibibazo kwica ahubwo abishe bandura umuvumo. Ijambo ry'Imana haranditse yuko ari ukuri kuzotuma twidegemvya no kuri ibibazo byacu rero kuvugana ukuri ku bintu byagenze ataco dutinya nico tuzotuma dukomeza ubu bumwe igihugu gikeneye. Iyo nzira twarayihakanye none abantu bayitugarukanamwo gute kandi bazi neza ko ari inzira izana amarira amaganya n'agahinda zizana umubabaro mu gihugu. Iyo nzira nta kindi kintu izana nta neza nimwe izana ataramarira amaganya agahinda n'umubabaro mu gihugu n'abanyagihugu. Rumwe niveau n'ugutwi effectivement si vous avez vu cadavre là tué dans les tempes. Ce crime innommable a très vite été revendiqué par les FDD qui reconnaissent avoir attaqué et pillé l'usine de Teza. Nta kindi kuko iyo nzira y'ingwano ihitana abantu bagapfa. Iyo nzira y'ingwano irasambura iby'igihugu gitunze byose, amashuri agasamburwa, ibitaro bigasamburwa, amabarabara agasamburwa, imirima y'abantu igasamburwa, amamangazini y'abantu agasamburwa, ibintu byinshi abantu bakankana, abantu bagashwiragira hirya no hino mu gihugu canke hanze y'igihugu bagahunga. Ijambo ry'Imana rivuga riti nuko ko dukikujwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gutyo twiyambure ibituremera vyose. Bantu b'Imana nagerageje guselekisiona abakozi b'Imana, abashinga ntahe, abaprezida, abantu ubona ko bafise ijunja n'ijambo. None aba bose bavuga yuko mu gihe hari ingorane hategerezwa kubaho ibiganiro, twavuga yuko ari bijuju bihenze bipfuriza inabi igihugu ari abansi b'igihugu. Ndavuga nti oya, tuvuze uko twaba twihenze. Ngomvye kwereka umurundi wese ko ukuri ata muntu n'umwe ashobora kuguhindura. Niyo hagira umuntu akubwira ijambo rigasubirwa n'uwundi rigasubirwa n'uwundi rigasubirwa n'uwundi rigasubirwa n'uwundi, iryo jambo uzumenye ko ari ukuri. Rero n'ibiganiro niko kuri kubwirizwa ukiza igihugu cy'u Burundi. Aba bantu bariko bapfa kubera agapati k'inyungu z'abari muri leta, n'ababona yuko bashoboye gufata igihugu bari inyuma y'igihugu canke bari mu migwi igwana. Abanyagihugu turiko tugwa mu mporero kubera inyungu zacu. Umuntu ku giti ciwe twobanza tukazirengagiza tukazishira ku ruhande tukaraba inyungu z'abanyagihugu bose, abatukunda n'abatadukunda, kuko ntidushobora kuba mu gihugu dukundwa na bose nkuko tudashobora kwankwa na bose. Rero abanyepolitike nibagira intambwe imbere, bumve yuko tutokwama hahandi nk'ibirenge, turabire ku byabaye muri kahise. Nawe nyene ukudadaza mwene uko kwarabaye, abatware ibujumbura bakavuga bati bakihitiramwo abo bovugana nabo, abandi yo babakumiriye. Mukayimera n'imiruka twese byarohiye kuja muri ivyo biganiro, bifata umwanya muremure kubera kumbura agatima tare ibyari gutorerwa inyishu mu mwanya kanaka bifata iyindi myaka ingana uko ingana. Voilà, murumva ko bisiguye neza. Ibi biba kubera inyungu z'abari muri leta. Biba kubera gatima tare. Voilà. Izi nyungu rero nizo zigisibije. Murumva yuko no kuri leta ya Buyoya hariho akantu kuguharanira inyungu kagatima tare
bakanka mugabo inganda zikabanza gutikira akaba ariho baza kwemera ibiganiro. N'ubu niko bimeze. Ibi rero umukuru w'igihugu avuga ngo je twoganira iki n'abantu baje kwica abantu. Ibi ni ivyitwazo bikomeye no kuri Buyoya murumva yuko vyariho. Aba bari ku butegetsi nabo bagira nk'ibi nyene nabiberetse kugira ngo bemegwe. None aba bantu bishwe n'abande? Ce crime innommable a très vite été revendiqué par les FDD qui reconnaissent avoir attaqué et pillé. Rero nkuko muhejeje kuvyumva, dushire ku ruhande inyungu zacu. Twese dushire imbere inyungu z'abene gihugu. Ubu duhagarika ibintu vy'uburyarya kandi abene gihugu ari bo bariko barahahonera. Urumva akantu mukuru w'igihugu avuga ngo ntibaba baza kurondera jewe, ngo ntibaba baza kurondera umushikiranganje. Iki gihe ko batagiye gutera ku kirimba kwa Buyoya. Mbega ibuta hari ku kirimba kwa Buyoya. Iyi mvugo rero y'umukuru w'igihugu ni imvugo itaryoshe, ni imvugo n'abene gihugu bariko barapfa canke bariko barabura babo, bumva yuko ari kubatamba kumuvyimba. Ibi rero dufise misiyo yo kubihagarika, ntihagire umuntu asubira kuduhenda canke guhenda umwene gihugu ari we wese. Ibiganiro twifuza kubaho si ibiganiro vy'ibibanza, si ibiganiro vyo kugabura ubutegetsi. Ndazi yuko ari byo bintu bituma bakomantaza imitima bakareka kwemera ibiganiro. Ahubwo ibi biganiro vyodufasha kuva mwiririnde turimo, kuva mu bukene turimo, kuva muri ubu buhungiro twamamwo ibihe byose, kuva mu bushomeri bwabaye ndanse, kuva mu bwicanyi bwabaye ndanse, kuva mu kunyuruza abantu ukamengo ni bikoko. Vyodufasha gusubira kwemerwa n'amakungu, vyodufasha kwitegurira amatora neza. Iki kintu c'amatora ni ikintu gihambaye, kuko iki kintu tudashoboye kugitunganya neza tuzokwamira muri ibi bintu imyaka yose. Kwamira mwayamarira ninde munyagihugu yovyifuza? Kuko abanyagihugu ico bipfuza ubu bipfuza kubaho neza, bipfuza gutwarwa neza, kwishira no kwizana. Umuntu agaserura irya gona atankomanzi, umuntu agashobora kwishira mu gihugu camwe yarutse kwishira no kwizana, akagenda hariya akagaruka hariya, akaba hariya akaba na hariya, akabaho yumva ko atekanye. Umuntu akarangura imirimo ajejwe, yaba umurimyi, yaba umworozi, yaba umuganga, yaba umupolisi, yaba umusirikare, yaba umucamanza, yaba umunyedini, yaba umunyamugambwe, akarangura amabanga ajejwe yumva ko atekanye, yubahirijwe muri ayo mabanga ariko ararangura, kuko niyo mabanga amubeshejeho. Abantu barakeneye ko mu mahoro n'umutekano, abantu barakeneye ko mu mwidegemye, abantu barakeneye kubaho batunganirizwa. Ufise urubanza kumva ko rwaciwe neza, utsinzwe akavuga ati ndatsinzwe. Umuntu akeneye kuba avuga ati amatora aregereje, ejo nzoja mu matora, uzotsinda atsindire bose, uzotsinda no yemere ko yatsinzwe. Ivyo nivyo abantu bakeneye. Kirimwo abakize, kirimwo abadakize, kirimwo abarimye, kirimwo aborozi, abantu bose twadondagura, kirimwo abize n'abatize. Abantu bose bakeneye kubana neza mu budasa bwabo muri iki gihugu kikababera umuvyeyi. Ivyo nivyo abantu bashaka, kandi bashaka ivyo vy'ingwano. Nico gituma tuboneye akaryo kugira ngo dusabe dushimitse leta y'u Burundi itanguza ibiganiro mu gihugu, ibiganiro bihuza abarundi bose ku bisata byose by'igihugu, si ibiganiro bijanye n'ibibanza abantu barimwo. Ivyo biganiro ntihagire umuntu azovyitaba bijanye n'abashaka kuja ku mushikiranganje, kuja ku buramatari, kuja ku musanire. Ivyo si ibiganiro umuntu azobisaba cyangwa birondere mu zindi nzira. Ibiganiro twifuza sivyo, ni ibiganiro byubahiriza izo nkingi zine mbejeje gushikiriza, zotuma tantambara isubira kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, byotuma ibiganiro atabantu bosubira guhunga igihugu cy'u Burundi, kuko igihugu gifise impunzi nkizo dufise ubu kugira ngo izotekane bizogora. Ivyo biganiro vyotuma aba bakaboko babaye ndanze batuzwa. Ibiganiro vyotuma amafaranga y'agaciro twabuze aboneka, abantu bagashobora kurangura ibintu hanze. Hano harakenya ibintu byinshi, faranga ry'u Burundi riko rirata agaciro ku buryo butumvikana budasanzwe. Ivyo byose habaye ibiganiro nivyo byo kwihwezwa, bigatuma haba amahoro n'umutekano kuri bose mu gihugu, butungane kuri bose mu gihugu, amashuri agatera imbere, ibitaro bigatera imbere, abaganga, abarimu, abasirikare, abapolisi, abarimyi, aborozi, eka bo bose abikorera utwabo bakumva yuko batekanye, bakumva yuko imirimo barimwo
yubashwe kandi yubahirijwe. Intambara rero zitegerezwa guhagarara, hashirwa imbere ibiganiro byonyene nivyo bishobora kubaka igihugu, kuko niyo abantu bagwanye barubira gusubira kuja hamwe intambara ihagaze iheze bakaganira rero bivuyemwo ingene byoja mu ngiro, ariko ivyo bikaba igihugu catabagaye, abantu bapfuye, abantu bangaye, abantu bapfunzwe, tunganya igihugu ryasanzaye, ibimabi yose yashikiye igihugu n'abanyagihugu. Kubera iki tworindira ya mabi yose adondaguye akarinda kudushikira kandi murabona yuko aza yatanguye? Nukuri kw'Imana nagombye kubereka ukuri kose, ndabereke yuko umuntu yanka ibiganiro uwo ari umwasi wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Uno munsi nagombye kuvuga yuko uwo muntu ari umwansi w'abarundi bose, n'umwansi w'iterambere ry'abarundi, n'umwansi atifuza yuko abarundi bo kwigera banezerwa n'umunsi warimo. Kandi nawe nyene ubwiwe ariyanka kuko bishobora kumuhitana canke bigahitana uwiwe. Umuntu w'ikijuju nuwovuga ngo jewe ibintu vyonshikako akandaza kugasubiramo umugabo reka mbenda kavuga. Ubu rero abarundi twese ni nkuko dufise umuheto n'umwami. Muri aka kantu gasa n'umuhondo niho tugomba kurasa umwami wacu. Iyi niyo objective yacu, ni target yacu dutegerezwa gukubitako. Aka kantu gasa n'umuhondo rero nimufate ko ari vya biganiro dutegerezwa gukubitamwo uno mwambi wacu. Nitwakubita ngaha, nitwarasa ngaha, ivyo Burundi bizoba vyugurutse. Nukuvuga ngo iterambere, umunezero, vyose bizokugururirwa ngaha nyene muri ibi biganiro. Ubu rero turi hagati y'ibintu bibiri. Turi hagati y'urupfu n'urukiza. Urupfu n'urwahe nurumubona, urupfu ni ibi bihe turimwo, urupfu ni yanzara, urupfu ni bwa bukene, urupfu n'ubwicanyi buriko buratubako. Ikidushikana ku rukiza naco ni vya biganiro. Ubu rero duhitamwo ibintu bibiri. Turahitamwo kuguma mu vyo turimwo gushika imyaka yose, canke turahitamwo kuja mu biganiro. Abasirikare b'Abaromani bagiye mu ntambara bakamara kubona ukuri, bakamara kubona objective yabo, target yabo. Ico gihe bagenda n'ubwato, bamaze gushika aho hantu ubwato bagiriyemwo, komanda yashatanga itegeko ryo kubuturira kugira ngo ntihagira abaza gusha coba ngo basubire mu bwato bace biruka. Ico gihe baca bagwana n'umutima wose kugira ngo bashike kuri objective, kugira ngo bashike kuri ya target yabo, kugira ngo batsinde ugo rugamba. Batsinzwe baca bapfa bose. Murumva yuko baneshejwe ata muntu yasubira inyuma, ubwato baba babuturiye kandi asubira inyuma yacagwa mu mazi. Baremera rero bakitanga mpaka batsinze urugamba. Natwe kugira ngo dushike kuri uku kuri mwumvise, uku kuri kw'ibiganiro, ntimwave kugira ngo tuzobishikako uko nyene. Hariho ikintu tubwirizwa gukora, hariho ikintu tubwirizwa guheba, mwavyanka mwavyemera. Tubwirizwa kwitanga kw'ibimazi. Satani wa mumenja ntagomba kw'ibiganiro bibaho. Aho rero murumva yuko natwe hari ico dutegerezwa gukora, dutegerezwa kwitanga vyanka vyakunda. Uko kwitanga rero simvuze ko ari intambara, oya munyumve neza kuko murazi yuko jewe nanka intambara. Hari ico tubwirizwa gukora, iki rero mumenye yuko kiriho kandi n'umuti. Babwiye yuko shetani itoshobora kwemera yuko ibi bintu bibuko nyene, itegerezwa guhaguruka kuko shetani ntagomba yuko Uburundi bwogorora. Shetani wewe agomba tugume mu bukene, tugume mu bwicanyi, tugume mu bushomeri, tugume mu biturire, tugume mu bukene. Ubu rero tugomba yuko abo bantu bagwanya ibiganiro bahagarara, bamenyekane, tubabone. Abo bantu bagomba kurenga kuri uku kuri kose ibi vyabona, aba bashinga ntahe, aba bakozi b'Imana bavuze, tubarabe, tubitegereze neza kuko abo bantu n'abansi b'igihugu nababwiye. Nta rukundo bazoba bafitiye igihugu. Abantu rero bahaguruke, bahagararire za nyungu zabo atari inyungu z'abanyagihugu. Kuko inyungu z'abanyagihugu turabonye yuko zokingirwa kubera ibi biganiro.
nta n'ikindi kintu umuntu yovuga. Inzira irazwi, ni inzira imwe rudende, ni inzira y'ibiganiro. Muce muzana umuntu ashobora gusigura ukuntu twese turiko turavuga yuko inzira ari imwe rudende y'ibiganiro, nawe asigure ukuntu Uburundi bwokira biciye mu yindi nzira. Mumuzane. Uno munsi nagombye gushirako akaburungu kugira ngo umuntu yahora kekeranya yemere abone ukuri ko ukuri ari kumwe konyene. Ubu bukene mubona, iri kena ry'amafaranga y'agaciro, ubu bushomeri mubona, ubu bwicanyi mubona, ibi biturire mubona, ubu buhungiro bwa misi yose, nta kindi kintu gishobora kubikuraho atari ibiganiro bihuza bose abo biraba, ata muntu n'umwe avuyemo. Uwo muntu yoza ahinyuza ukuri, turi ngaha duce tumuraba. Kandi uku n'ukuri umwene gihugu wese yikunda, akunda n'igihugu abwirizwa gushigikira. Kuko baca umugani ngo intabarigwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Ejo niyo wavuga ngo nta vy'ibiganiro bikenewe, ejo hari ibintu bishobora kugushikira, niyo vyagushikira uzotahura yuko ibiganiro bikenewe. Ibi turiko tubivuga ngo ntihagire ibindi bintu vyononekara, kandi turi ngaha dushobora kugira ico dukoze kugira ngo dukinge ayo mabi, kuko ayamaze kuba arahagije. Ibi bintu rero uku kuri kuraraba cane ugwaruka rumenye ukuri kw'ibintu vyose. Ukuri niko kuzoduha ukwidegemvya. Ugwaruka niko ruriko rurahangayika rugwa mu mporero y'abantu bironderera inyungu zabo. Ugwaruka rero ruhaguruke. Ugwaruka rumenye uruhande rufata, rumenye yuko rutegerezwa gufata uruhande gukuri. Uko kuri ariko kuzobaha ugukira. Ugwaruka mutahure yuko uku ari ukuri, ata muntu n'umwe yoshobora guhinyuza. Sinibaza yuko abantu 8 bose bakuze baza bafise imishatsi yera bohurira ku kinyoma bose bakavuga ngo hakwiye ibiganiro, kandi babona yuko atabiganiro bikwiye. Narababwiye nti vyose vyugariye ku mukuru w'igihugu. Aba bantu bariko barahasiga ubuzima vyugariye ku mukuru w'igihugu, abandi bazohasiga ubuzima vyugariye ku mukuru w'igihugu. Vyiza rero umukuru w'igihugu yoca bugufi akumviriza impanuro za twebwe twese. Perezida Buyoya yarahavuye aragondozwa yitaba ibiganiro, mugabo inkumbi zimaze kugwa abantu baza barayogeye. None ganya kubahwa perezida, uripfuza yuko abantu bobanza bagapfa nko kuri Buyoya kubera gukingira inyungu zawe nabo muri kumwe, mutitaho inyungu z'abarundi bose bariko baramererwa nabi kino gihe? None koko ubandanije wica amatwi ukanka ibiganiro, abantu bakabandanya bapfa n'ivyabo bikabandanya vyononekara, uzobakunda? Uzobukunda Burundi canke uzobukunda inyungu zawe? Pierre Buyoya amaze kwemera ibiganiro, abantu bose baci bagira bati uyu muntu n'umushinga ntahe, amakungu aramwizera. None umukuru w'igihugu nawe hamwe yokora nk'uko yobaremuruye abarundi, kandi n'amakungu yogira ati uyu muntu n'umushinga ntahe. Mu gihe naho yasize impanuro zotuma aremurura abarundi, ashobora kugira iherezo ritari ryiza gushika yaho atamurundi azomwibuka. Ibi ndabivuze mwese abarundi mwumva, inzira yonyene ishobora kudushikana ku mahoro, kwiterambere, ishobora kudushikana ku mwidegemvyo n'ibiganiro. Umukuru w'igihugu nareke gukomantaza umutima. Ntushobora gukomantaza umutima abantu barenga ibice 80% bariko baramererwa nabi, ari wowe umerewe neza gusa. Ntibishoboka. Nta usomera abantu bariko baravuza induru. Ntibishoboka. Nayo ngo agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona, karasha, karatokombera, karahera kose.
twese turiko turavuga yuko ibiganiro bikenewe, ntitwanka umukuru w'igihugu, ntitwanka Uburundi, duhagarike inyungu zacu, duhagarike kwikunda, twiteho inyungu za bene gihugu, nivyo vyokiza igihugu. Mugabo tubandanije twikunda, ukwikunda birengeje bituma umuntu agira ikibazo. Ndizera yuko ata muntu abaho yoshobora gusumvya inguvu abarundi bose. Umukuru w'igihugu abandanije akomantaza umutima ukwanka ibiganiro no gusenga, asubiye gusenga, abarundi bazobona yuko ari uburyarya bwo ku rwego rwo hejuru. Kuko iyo mana yoba ariko arasenga, abantu bariko baramererwa nabi, bishwe n'inzara, bishwe n'ubukene, abantu bariko barapfa, iyo mana ntimwumva yuko yoba ari iyindi mana? Yoba ari imana itandukanye niyo twese tuzi. Iyo twese tuzi nayo ntiyihanganira ubundi bumana. Nayo ngo ibigiye inama bigira imana. Imana ikunda ibigiye inama, imana ikunda ibiganiro. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu mpaka tugaruje umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze, kandi ndabinginze ngo ubu butumwa mu busabikanye gushika yaho umurundi wese abwumva, kuko hariko haragera aho duhagurukira ukuri, kuko hariko haragera aho tudashobora kwihanganira ikinyoma uko coza gisa kose. Ntimwibagire kugira na subscribe na jeme na partage. Ndabinginze mugerageze ubutumwa bushikire umuntu w'umurundi wese. Ubu twese turabona ukuri, hariho rero ikintu tubwirizwa gukora dushize umutima hamwe n'inama. Nababwiye ko hariho ikintu tubwirizwa guheba kugira ngo dushike kuri iri hangiro. Ico tuzokibereka, banze musabikanye n'abandi buno butumwa. Ntihagira umuntu n'umwe asubira kwihebura ngo ivy'Uburundi ntibizotora inzira. Oya, bitegerezwa gutora inzira. Uburundi bubwirizwa kogorora. Uwo nawe avyanka tuzoca tumurabire hamwe. Duce tuvuga duti nguyu umwansi wacu, nguyu umwansi w'Uburundi, hanyuma tumugwanirize hamwe.